nukuvuga rero je na mutima afise ubabara ndi insensibile kugira ngo medi kumwe n'umugabo mu nzu akiyumvira undi mugore je ndabona n'ugusara nzosara siniyumvira undi mugore reka kunyambika ibara wa mugore we Amavaje ere gwigeze kurundi gwego neza na neza ndumiwe vyakweli ariko kandi ntibintangaje kuko umunyamwete yamari kwikiganza c'Imana kandi umugisha w'Imana ukabana nawe kuko ijambo rivuga ngo nzohezagira ibikorwa vy'amaboko yanyu rero vraiment uri courageuse sintangaye kubona ushitse ku rwego nkuru vraiment courage kandi félicitations naje ndashima Imana yego no gushima gusa Imana yarakoze hanyuma rero mama uvaje ikintu kinzanye hano nashaka nkubaze amakuru ya Kantore bazi ko Kantore afite umwana ivyabaye akati yacu urabizi ya situation sinorinda kwisobanura kuva agenda sindasubira kumukubita ijisho ca wibaza nk'umuntu w'umuvyeyi azi yuko afise umwana akaba atabugaba afise bwo gushaka kwihekana umwana canke kutamufasha ariko ntaronke ubwo burenganzira bwo gukurikirana ikibondo ciwe amaraso yiwe ndetse ngo yongere akore inshingano nk'umushinga ntayo birababaje cane s'il te plaît mama uvaje ndakwinginze ugira ico ukora ugira ico umfashije ndifuza kubona Kantore mbona ikibondo amaraso yanje kugira ngo nshobore gukurikirana umwana wanje ntaco mbuze ntibikwiye ko umwana wanje abonka amayibobo kandi afise se umviriza mama uvaje kubwo umutekano w'urugo rwanje ndagusavye ntihagire n'umusi n'umwe uzobwira umugabo wanje kuza hano Kantore ari ivyo byose uvuga ndavyumva kandi ndabitahura ndavyumva ndumva urababaye kuko urakeneye kumenya amaraso yawe yari ariko ikibazo gihari nanje Kantore naramubutse ndamutelefone sindamuronka duherukana kiriya gihe nyene imbwa yibesha umuziha ukaba wibesha umuhondo umugabo wanje naramuhishije Kantore n'umwana wiwe aho bari kuko numva ko arico kizompa amahoro ariko sinigeze menya ko ayo mahoro narondera ari jewe nyene nari ngiye kuyahungabanya mabuja umbabarire kuri vyose nivyo niwisoze urugo rwanje ruba amahoro vugisha ukuri nivyo urafise inda nanje Kantore naramubutse ndamutelefone sindamuronka
ndashobora kugenda kuryama ntiwahejeje gusasa. ariko vyukurishe iyi misi wabaye gute? Kusa n'uwataye umutwe. Era ubu imisi baye ibiri ntuja no ku kazi, ubigumira mu cumba umengo ubaye muri ino nzu wenyene. Ariko sa nakoze nta kosa ufise madame, humura. she turazi nange iyo umeze neza ndabimenya, kandi urabizi ko umeze nabi utoshobora kubimpisha. Mbwiza ukuri basi, niba hari imyitwarire itari myiza wambonyeko ndayihindura. uru rugo ni nyabakiri bamwe abantu bayishanye. Niko utazi ushaka mere gute? Nuguhe muvyeyi yo kwicara agatekana mu gihe umwana wiwe ariko arayerera mu gahinga atazi n'ukuntu amerewe? Umwana wanje amaraso yanje ubusinzi n'irengero ryiwe narabarikirije hose, sindaronka n'umpa niyamba. None nawe ngushaka mere neza nkaho umenga mfise vyose mu rugo. she umwana harameze neza ari kumwe na nyina, kandi urabizi yuko twamuhaye uburyo bwo kwifashisha. Bameze neza ndabizi. Urabizi? Nimba ubizi mbwira aho bari kugira ngo basi ngende ndaba umwana wanje ukuntu asigaye angana. Ubu icyo mpa amahoro nukubona umwana wanje nkamenya n'ukuntu amerewe. Oya sinzi aho bari pe, ariko Kantore n'umunyabwenge wasanga yabigize abibona kugira tuje kure, kandi amafaranga yarashaka twarayamuhaye. Ikindi kintu yo turendera ko nigiki umwana nawe ntiba yarabayeho ndafitse ko niyakora zo mutuzanira. Eka noneho je ndavyumva ko bameze neza. Ivyo wiyumvamo utari umuvyeyi wiwe, jewe namuvyaye ko atavyo niyumvamo. Niba ushaka komera neza saba Imana kugira ngo mbone umwana wanje. Ngiye intambara natanguje, akaba ari nayo yategerezwa gusenyura ivyizigiro vy'umunezero wanje. Merci. Oui, allô? Jendarenze ndi mubi. Ako kachimbira abantu bose baranziza ugenda ubaze. Ako umuswaro zakaraka ntuzobure kuntumira. Umviriza. Bazizina Kantore. Ko mutumba benshi baramuzi. None nturi ku mutumba wa Kinyami?
ngo ntarigera agaruka ngaho ku gatumba. Sawa. Ariko Kantore, ni ikihe kintu kibi namukoreye gituma yumvira kunshira kure y'umwana wanje? Ubu rero wahembye abakozi bo kumuhiga? Nawe ubaye umuvyeyi hakagira ikiza kishaka kukwaka iteka ryo kwitwa umuvyeyi, wokora ibishoboka byose kugira ngo ubone umwana wawe. Ibipimo byerekana neza yuko atakibazo mufise cubabuza kubyara. None ga muganga, niki gituma mari imyaka yose nabona nikoroka? Oya madame, ni ibintu bisanzwe kandi birashika. Kubera ko ibipimo byacu bitwereka neza yuko atangorane mufise. Genda rero murindire mwihanganye, igihe cy'Imana cyagera muzoronka ikibondo. Kandi ni ibintu bisanzwe birashika. None muganga, nta kindi kintu twokora uretse kwihangana kugira ngo dushobore kuronka ikibondo? Madame, kumwe gushaka kwihutisha igihe cy'Imana. Ubwo umugabo wawe nakujya umutima. Madame, nizere ko utari muri bagabo bafite ibyiyumviro by'ubupfu ngo umugore batabyara. Oya muganga, umugabo wanje ntanjye umutima, ahubwo ni jewe ndambiwe kubona ntararonka ikibondo. Umugabo wanje shayi abadahari mba naraturubuye, niwe ndemesha akaguma anyereka yuko Imana izotwibuka natwe tukaronka ikibondo. Honyine rero yaramaze no gutora izina ry'umwana. She, ukeneye umwana bingana iki? Mon amour, umwana twese turamukeneye, ariko reka twihangane turindire igihe cy'Imana. C'est sûr. Uku guta umutwe kose turiko turagira biriko biterwa nuko natevye kuvyara injoreke yanje ikanje inyuma ikaryamana n'umugabo wanje igataka ikantanga kuronka ikibondo. Mon ange, humura, bironka babigenewe ntibironka ababishashaye. Kana, wavuze ko twakobereye mugisha, siko? Mabuja, ni kuri n'urupfu ntigoshobora kubanyubagiza. Zokwama nibuka ineza mwangiriye. Ndibaza warabonye yuko nagize uruhara rukomeye cyane gose kugira ngo ushobore kuronka amahirwe yo kwicara hano uri. Niyo mpamvu nama ndabashimira atawe bintegetse. Ure nanje mfise ico shaka gusaba. Mabuja, urabizi ko atakintu na kimwe womborana muri iyi si ndagifise. Wowe mbarira
hama akazi gasigara iwanje nta kibazo. Umugabo wanje muherukana ryari? Ndakubwisha ukuri duherukana uko munsi mwanyirukana kuva uriya munsi ntiturigira dusubira kubona. Favela rero nshaka gusaba niyo vyakunda ko winyegeza ku buryo umugabo wanje atazigera kubona hamwe n'umwana wawe. Mabuja, hari ikindi kibazo noba nateje? Oya nta kibazo wateje, ahubwo ni ikibazo c'umuryango. Kuva burya umugabo wanje twaciye tubana neza, ku buryo ata kindi kintu twasubiye gupfa. Ariko ryari twahuye n'umuntu mugomba gusa, amubonye aratumutwe. Ndabona nyene ko umugabo agize irari ntahora ndamubonako. Imana nagize twasanze atari wewe. Ariko kuva ico gihe umugabo wanje arara kurota, akarazirana guhamagara ari mwitiro nanje nkamwumva. Sinzi ico wamuhaye, ariko wowe nzi neza ko uri umuntu mwiza utokwifuza kunsamburira urugo. Ibaza umuntu atumutwe atazi naho uri, aramutse amenye kuri aha hafi umva nasubira kwitwa umugore wiwe. Konza umwanya n'umwanya mushobora gutubirana, urabizi igihugu cacu ni gito cane. Fasha ndagusaza. Mabuja, urabizi ko natanguje business ngaho i Bujumbura kandi ni intunzi. Ikindi iyi business niyo nzeye kuburaro n'uburamuko bwaje we n'umwana wanje. Urasikine uri kuransaba, uri kuransaba ko nokomokana n'umwana wanje nkava muri kino gihugu cyangwa ngasohoka muri kino gisagara. Ariko Mabuja, nawe uri kurabyumviriza urabyumva ko ibyo bintu bidashobora gukunda ko sega business yanje ngo ndiko ndahunga n'ukuri. Nizeje nuko atawico gukora. Wowe bikoze neza cyane Kantora, kandi n'ukuri sinabona uko nogushimira. Ibijanye na business yawe navyo ndabona bimeze neza, nobigusigaranira kandi nobiraba neza pe. Erega n'ubundi ni imyaka mike gusa ucugaruka. Ariko Mabuja, reka ndakubaza, waba warigeze kudandaza na rimwe? Basi biramaze gushika ukaganira n'umudandaza akakubwira ingene iyo business homba canke yunguka? Nuko rero wumve ko ndamutse ndagusigiye business yanje noba nemeye kuyiheba. Ariko Mabuja, ndakwingenza ndekunyemerere muri business yanje, ndagusezerane sizotuma duhuza amaso n'umugabo wawe n'umusi warimo. Wumve ngo iryo ni isezerano ndaguhaye kandi sinshobora kurirengako. Ndagusabye, aha niho nzeye icyizere cy'ubuzima bwajewe n'umwana wanje. Ikindi menya ko aka kazi kanje nkora gatunze abantu benshi, ndamutse ndagahagaritse hari ubuzima bwinshi bw'inzirakarengane hano hanze Imana yozombaza. Reka ndakwizere, ariko Kantora, ubuzima bwanje nibwaje mukangaratete kubera wewe. Umenye ko nzorinda apfa nakubabariye. Mabuja, ndakwinginze ngirira icyizere, ndagusezerane ko utazobyicuza n'ukuri. Alo? Tania wanje aragwaye? Ndi ku kazi mu kanya gato nyenda gushikiriye. Ndaje ndagusavye. Tania? Tania ninde? Oh sorry. Mbabarire kuba naribagiye kukubwira izina ry'umwana wanje. Umwana wanje namwise Tania. Bampamagaye bambwira ko agwaye ngo manyaruke ndamujane kwa muganga. Nkeshima, urafise umukiriya muri biro? Umviriza, ndagusavye ugara uze kunsigaranira ngaha. Ngo masimbire muhira bambwiye ko umwana agwaye, okay? Nyaruka ndagusavye.
Kantore ubwiza ukuri umugabo wanje ni murigera muhura kweri mabuja urabona hari inyungu noronka mu kukubesha ndakubwije ukuri umugabo derukana umunsi munyirukana ntiturigira dusubira kubonana Aishimani sawa? Mabuja na mahoro nukuri. Ndakwibaritse. Se uje mwana wa Kantore ahora cyangwa kumuraba. Hagwe Mabuja. Nukuri kwa Mungu. Nta munsi ndigera ndamubona ngaha. Erega mama Taniya yambwiye yuko umugabo wiwe yamutaye amutani kibondo. Iyo mokera hadi umugabo yagiye kuba mayibobo yo hanze ntumbaze. turi kumwe ngenda mugo mwibwire Allô? Ça? Wow. Imana ishimwe n'ukuri. Ash ndabakeje ni mwonkwe. Kwa mwise David? Ash. Ni sawa n'ukuri. Basha none oya tubwire tuzoze kuvyina. Oya nta ngorane. Twe turahari kandi ivyo urabizi. Sawa. Ego murakoze hama mugire nibe byiza. Sawa merci. Yo bahere ku gahungushe. Nanje shaka yuko tuzohera ku muhungu. Wapi? Sheri. Jabwo nshaka yuko twotangura ku mukobwa bwa mbere. She. Umwana nije nzomara na mezi 9 mu nda. Reka rero nitorera. Noneho Imana itanga uko ishaka. Itanga uko tubishatse. Reka turindire. Ivyo Imana izoduha ivyo tuzokwakira. Nivyo. Ariko Imana niyo yaduha umuhungu. Zoca ndamwita arakaza dondive. Bisigura ingabire y'Imana. Je ndazi ko tuzotangura umukobwa. Kandi bikaramuka bishitse. Nshaka yuko umwana tuzomwita Tania. Tania isobanura louange, guhimbaza. Ariko kandi she nakunze personnalité rino zina kubyo ntokubwira. Tania n'umuntu ali attiré par la beauté, suit de près la mode. Elle aime se mettre en valeur, elle est généreuse. Elle agit en pionnière. Umva n'umuntu wa mbere mu ku releva des défis. Rero iri zina wicare ubizi yuko igihe cyose Imana izoduha umugisha. Tania. Oh sorry. Mbabarire kuba nari bagiye kukubwira izina ry'umwana wanje. Umwana wanje namwise Tania. Ndi nta bintu by'agaciro tubikabona. Niyo yo kwibaye kwibutuntu tubayabaye. Kya noneho Kantore wanje ngese kwiba ntayafise. Wewe ubona ko ataciye kwiba. Ariko uburenganzira burenze utanga burashobora gutuma wicuza ubuzima bwawe bwose. Ivyo agaciro wibaza ko atawo bishikira.
ariko umunyagahinga arashobora kugutwara ikintu utakeka bikazotuma wibagira nuko wigeze gutunga ivy'agaciro. Ivy'agaciro bibaza ko atawe wishikira, ariko umunyagahinga arashobora kugutwara ikintu utakeka bikazotuma wibagira nuko wigeze gutunga ivy'agaciro.